bahura ekipe yitwa FC Barcelona imaze gutsinda inkino 109 ekipe yitwa Real Madrid imaze gutsinda inkino 108 bakaba bamaze kunganya inkino 53 aho urukino rwabo ruheruka tuyabwiye ko Madrid yatsinze ibitsindo 2-1 ivyo byatsinzwe na Kylian Mbappé n'uwitwa Jude Bellingham mu gihe witwa Fermin Lopez yaragomboye ubu bose ko bahura atari muri La Liga atari mu gikombe c'umwami ahubwo bari muri kina muri Super Coupe urukino Real Madrid na FC Barcelona rugikora ku munsi novuga ngo w'Imana igice saa 3 bwana Robert. Yes, nubwo ati ni match ikomeye cyane ko ni FC Barcelona na Real Madrid ni match yamikomeye ko ni El Clasico ni ubukebo budasanzwe banashaka buba muri football na politique kuko turizi ko i Barcelona ni Madrid yatigera huriza hamwe ko baravuga ko igisagara cya Barcelona kivuza kwikwira ngo kibigihugu cigenga ariko gasanga cegamiye ku bwami ubona ko ari ibintu bikomeye cyane hariya mu gihugu ubona cya Espagne ubona ko maze kubivuga neza mu nkino ubona bamaze ko bahura nuko Madrid maze kwitsinda inkino 120 na zingahe hariya muzeruka n'109 ekipe za FC Barcelona maze gutsinda inkino 109 mu ekipe itwa Madrid maze gutsinda inkino 108 ubanga inkino 53 ya numva ko ni match izo kubikomeye cyane ni match ubona ko urukino rwo guhura Barcelona yikubitakaza imbere mu Real Madrid ni urukino ruzo rukomeye cyane ko ni détente fric icyo ngiye ko n'umugamaze kuba kina nuko atama finale agira kuri indwi izo finale zikuri izo yaraditsinze ntaratakaza finale nimwe nuko turamega détente fric agiye kuba abandanya agumiza ko gahigo ko kudatsindwa finale mbega rero ko bigenda gutse ko tuzere Madrid ku mwaka w'izatakaje kuri Super Coupe d'Espagne imbere ya Barcelona ibitsego 5-2 mbega baraza kwemera kuza gutakaza kandi urukino rwa finale sono ko ni match ikomeye na match buri wese aba yiteze kurabo mbega rero ko bigenda gutse ko ndabizi ko El Clasico ni urukino rwa mbere kuri kino kwisi nzima buri wese aba aruhanza amasara mbega rero ko bigenda gutse bigira kuri ibiri myiza isi itunze yubatse amateka banashaka muri football so je mbona ari match ikomeye ni match tuyikora kuri form zimigwigira kuri ibiri ni FC Barcelona imeze neza ni Real Madrid ubona ko ikiragaragaza kubavamo ibihe byabo bibi na iri kirika matriki irazana kanatsi na imaze nkino bazika zitani datsindwa ikiro ira performinga neza Barcelona nuko nyene rero imigwi ibiri igiye kuba ihura ari myiza nabata kumvuga ati igomba gusana derby no match kuko El Clasico buri mukinyi wese abazi imbere ngikino rumeze gute mbe ni urukino rufatwa gute buri wese mutwe w'umukinyi bazi yuko ari El Clasico ari umugwi wa Real Madrid na Barcelona bigiye bahura nta mukinyi wa Real uza kwigisha ngo El Clasico ikinwa gute El Clasico ngo niyi abazi insiguro El Clasico gusinda FC Barcelona n'umukinyi wa Barcelona bizi yuko gusinda Real Madrid ari iyindi hype ano kwata kandi kamaro keza canke kiri kintu kizaba bagiye kubakora so no gwati ni match rero itaza kuba itangwa mu conseil kubiri mukinyi kubiri mukinyi bazi ikimujanye gukina nice giye kuba rondera mu rukino rwa El Clasico jembo na match rero nziza ni match zo ari nziza cyane hagati imibwira kuri ibiri ariko no muri style natwe kuri kuri Barcelona ni equipe nako ni nziza muri attaque ni nziza muri mediane ariko ifise kibazo mu mutima wa defense l'équipe nako defensivement c'est equipe nziza Real Madrid nayo ni equipe nayibona muri attaque ni nziza no hagati mu kibuga nanyene muri defense ni equipe nziza ariko raba ububi bwa Barcelona muri defense sibwo ububi bwa Real defense iri kamata gusumba ya Barcelona ariko ni Barcelona barako kuri je collectif ni equipe nziza collectif gusumba Real Madrid abanyegori babo ko ari babiri Juan Garcia wa Barcelona na Thibaut Courtois Real Madrid bose abanyegori beza sofa mu migwi yabo muri FC Barcelona muri Real Madrid bona shaka muri La Liga n'abakinyi ko performinga neza cembo ari match ikomeye buri equipe buri mugwi ubona ko ari mwiza mu buryo bw'impande zose Lamine Yamal ni mwiza muzima Rafinha ni muzima meze neza Frankie de Jong arakomeye Pedri arakomeye warabandi bakimiga batandukanye bafashe n'ubwo Barca bameze neza Real nawo nuko usivye ibibazo by'imune mu mutima defense bige bigaragara ntituramenya mbega uno mugo bita Antonio Rudiger hari ko twonye asoka ku musoje mengara babaye ntituramenya mbega no musubitira ule Asensio azoba hari ko nonye yasuse ku musoje babaye suno gati ni Madrid ubona ko hari impungenge nyinshi cyane mu mutima defense na Barcelona kosa bigaragara ko umugwi utifashe neza mu buryo bwo defenda ariko nubwo ngo Clasico mari Clasico buri wese arazi ko runukiro ngo barukomeye cyane mu buryo budasanzwe ko ububi cyangwa ubwiza bw'umugwi sibwo buza gutanga yeno kwaturire zirita natanze akarono kagaragara muri Zaveneza kimeze equipe FC Barcelona Real Madrid yari nziza Barca mbi ariko iza kurengera Barcelona itsinze equipe Real Madrid ibitego bine kubusa muri El Clasico nuko El Clasico reza kuba ihagarara kuki mbega equipe yateguwe gute mbega equipe yabadetermine mu buryo meze gute mbega equipe yinjiye mu rukino bwa mbere ko nabona ati El Clasico match urukino apirito umugwi ugutanza kwinjira mu rukino ni uza gutsinda kubera ko Clasico nitugira kuri forme Clasico tugira kucino kwita determination uburyo umugwi witeguye uburyo wa juri pre mu rukino
no kwinjira muri match hakiri kare. Wanashaka nyene nkuko bivuze n'urukino za kwa rutoroshe na gato kuko munashaka ko yumvira akavuga ati wanavuze abaki batandukanya ba Antonio Rudiga bitwa Baraula Sesio nabonye mw'izina rya Rodrigo Goez rivuga ko naryo hari amakenga yo kutazoboneka mu kurundi ruhande abakinyi bataza ko bari izina rya Eden Militao twavuze Brahim Diaz muri equipe nationale shirako uwitwa Rudiga shirako kandi n'izina rya Raul Asensio bishobora kutaboneka ariko ntabwo biraba novuga ngo ibigaragara ariko no muzi umuntu atakarimvira Bwana Robert aravuga ngo turabona ko El Clasico yanabaye uheruka Real Madrid yatsinze uno musi bigaragara ko Barcelona igenda kwitavutse bitwa Ronaldo Darojo Andre Christensen Ter Stegen na Gavi mugihe kintu babo batandukanye bahari aba barafinya baramenyama ba Rashford n'abandi bari batewanduswe babahari ubwo kuri uno musi bivanye n'ivyo ko turabona bivanye n'abakinyi baza kuba bahari cyane batari bivanye n'ino equipe yitwa Madrid ya Xabi Alonso karabana Hans Flick twanabonye ko wanashaka izina rya Kylian Mbappé rote witwa Xabi Alonso mu kiganiro ku munsi yavuze ngo witwa Kylian Mbappé rote aza kuduhamvya dusanga ino tuze ko kino rukino mbega turavye vyose muri rusangi turavye ubushobozi bw'abakinyi turavye ubushobozi bw'abamenyereza equipe twogaragara ko ishobora kuba yoza igatsinda iyindi equipe ifise amahirwe yoba ari equipe yayo kuko turabona ko Madrid yatsinze Atletico de Madrid ibitsindo 2-1 mu kandi equipe yitwa FC Barcelona yatsinze ibitsindo bishika kuri 5 ubwo kuri no musi ni Barcelona ifise amahirwe ni Real Madrid ifise amahirwe ni ya equipe ifise amahirwe kugeza mu kano kanya nabivuze neza ati Clasico ya muri Clasico gutanga prediction ya Clasico biraza ko bigorana cyane ariko biroroshe kuvuga ko Barcelona iri favori cyane usumba Real Madrid kubera iki ino equipe ya Real Madrid yatsinze equipe ya FC Barcelona muri La Liga ngo atsinda umwaka bibiri kuri kimwe ariko wazakora iyo Barcelona yakina kuri uwo munsi ni Barcelona garagaza ko abakinyi bamwe beza muri bo batari bagize bazo vy'imvune Rafinha ni yarahari Pedro Gonzalez ni yarahari byumvikana ko baba mu beza Barcelona igira ko ntibagaragaye ko urukino bakinye na equipe na yande ya Real Madrid ku munsi w'Imana reka banze ngaruka inyuma gato ku rukino bakinye na equipe yande ya Bilbao naravuze ngo ino Barcelona ni mu club akomeye mu gihe afise abakinyi babo bose bazima kandi bameze neza cyane yes Lamine Yamal ameze neza Rafinha ameze neza Rashford ameze neza Pedro Gonzalez ameze neza Frankie de Jong ameze neza kuko n'umunyegoro bitewe wa Garcia niyo equipe ubona ko elema hari mu kibuga kuhitsinda biragorana equipe ubona ko bigoranye gutsinda yes ariko nkavuga ngo ubwo bwizego barabufise biragaragara ko hari muri FC Barcelona ariko reka turambega ikibazo bakunda gura naco kiba kimeze nikiye muri wa Blaugrana ni ikibazo cy'ubwugarizi aba defenseur Barcelona basa defenseur beza saba defenseur nako bakanganye ku isi umupira w'amaguru ariko kubera ko ya Barcelona ifite ubwiza gatsibwa no muri attaque no muri philosophie za ya club ona kigira kuri attaque na mediane ukavuga ngo nico kintu kiza kubavugira nk'umugwa wa FC Barcelona icya kabiri Barcelona ni equipe ubona ko kuri forme actuelle sofa ni equipe nziza ihagaze neza ku mugabane wa Burayi kandi ihagaze neza muri La Liga wanacabwiye kuraba ubunyeri iritwa ni equipe bazinkino zigera kuri 5 itsindwa igitsino na kimwe yego ni equipe mazinkino zigera ku 9 tute competition confonde idatakaza n'urukino na rumwe byumvikana ko iyo serie yo kudatsindwa ni kintu cyo gufatira kuvuga ngo Barcelona ngo ni equipe ona kiri favori cyane ariko nkatamvuga ngo mbega Real Madrid yoyo imeze gute tuvugana ni equipe mbi equipe kiratsindwa mbe yifashe gute nase equipe kiratakaza ni equipe nze mu buryo bwa form gutsinda ariko nkagira imwe nkavuga ngo ni equipe no ko bigaragara ko mu buryo bwa collective se equipe ihagaze neza ni equipe irakina ariko haraterega haze mu buryo bwo kubaka equipe nziza equipe nako buri wese yofise guarantee equipe yo kina Madrid irafise ibice byo gutsinda urukino kwera ko hari kwivangira ku myiza bitaza Xabi Alonso tactique tutiga tumwizegera kugira ko aza kuba mwiza mu rukino usibye ko surprise zo kudiscipline akaba mwiza nk'umumenyereza bitaza Xabi Alonso yabise surprise ku munsi w'aba mwiza no ku munsi ubona ashaka kuza akaba mwiza Xabi Alonso akagaragaza urugero rwiza agatsinda equipe ya FC Barcelona ko birashoboka ni equipe nziza equipe ikomeye ya Real Madrid ni equipe ubona ko buri wese ashaka gukora reaction akaza gutsinda igitsindo kandi bakidefenda neza ko ni equipe nkuru abakinnyi kina n'abakipe bakimaze ko bakuru ni n'abakinnyi bazi ko gukina equipe ya Real Madrid ariko gikomeye barabizi neza gukina equipe ya Real Madrid ko mbaro mwambaro
ari agateka kadasanzwe nk'umukinnyi sivyo rero muri ico gihe kuraba iyo migwi igera kuri ibiri kuraba ubwiza n'ibibazo bafise ni ekipe ya Madrid nayo ni nziza muri mediane ni nziza mu busatirizi siko ariko nayo ni ekipe n'umugugarizi nkuko FC Barcelona imeze ubu numva ko ifise abakinyi nka presque bose basa n'abagize imvune kiyese witwa Dinilsen abasi bose basa nuko basigaye bari mu mvune basikaje dushaka kuzobona muri defense uriyo Chouameni n'undi bukekana kakara neza cyane ivyagaragaye ku munsi wejo ubita Raul Asensio n'umugabo bita umusore w'umudagi bita Anthony Rudiger yego basotse mu kibuga bababanye ntituzi ngo abakinyi barahari bari doubtful muri make muri cyo gihe abakinyi bari doubtful turashaka kubona cyangwa ntitubabone mbego nibaboneka bazo bari à 100% physique mega fraîcheur physique yabo izo bimeze neza muri cyo gihe tuyakora ino migwi igera kuri biri ya FC Barcelona equipe ya Madrid ni Barcelona nziza utuvugana mu guperforminga neza ariko nko ikintu kimwe Classico yama ari Classico performance ntisigura intsinzi kuri Classico ahubwo namara ati mbega equipe yateguwe gute tactiquement equipe yabaye nziza mbega niye equipe yabaye nziza niye equipe yafashe ya mbere mu kwinjira mu rukino iri gutuvugana ku munsi w'ejo Real Madrid itinjira kikari mu rukino kuri Atletico byari kibazo ya make ko bagora ibyagaragaye mu rukino ni make bashumbijwe mu mbande zose ariko kubera ko equipe yakoze reaction equipe nkuru yitwa Real Madrid irakora kantu ibatsanga kwinjira mu rukino Atletico iza kuba destabilize mu kuvuga ngo tugiye kurondera igisinzo cyo kugombora bisa kurangira equipe ya Real Madrid itsinda equipe ya Atletico kubera ko yabatanze kwinjira mu rukino ni Real Madrid kuvuga ngo nimeze neza mu buryo bwa performance ishobora kuza kuri Classico ikinjira kikare mu rukino Barcelona ikaza gukora reaction mu nyuma ikaza kwanga koze kugombora ibitsinda birashoboka mu primo uriko bimeze ko ni Classico ni match ikomeye so je muri kuronde gwanje kuvuga ngo ngiye gwa mahirwe FC Barcelona ngo uko ari nziza mu buryo bwa performance ariko mvuga ati ni equipe nako ifite ibibazo mu mutima wa defense Real Madrid ko yiha mahirwe ngo ari equipe nako ntirafatisha neza ngo mu buryo bwa tactique ariko nkavuga ngo ni equipe nziza ishobora kuza gutsinda buri wese agiye gurana equipe ya Madrid kubera ko ni equipe nkuru abakinyi bakina yo banzukira experience kira ubu tuvuga kira ni Baperote sumukinyi nubwo ngo aracyari muto mu buryo bw'imyaka ariko umukinyi nako mu buryo bwa performance ashobora kuza guhindurukira buri mwanya tuze Bellingham banzukwa akura mu buryo bwo kuba amukinyi experience Valverde n'undi mukinyi banzukwa akura cyane mu buryo budasanzwe Vinicius Junior n'umukinyi nako arivanga mu mutwe ariko n'umukinyi mwiza Rodrigo n'umukinyi banzukwa ari muri forme nziza cyane muri equipe ya Madrid umunyegoro wa Thibaut Courtois hari araperforminga neza mbona rero equipe ya Madrid nayo ifite ubushobozi gusinda equipe ya FC Barcelona na equipe ya Barcelona ifite ubushobozi gusinda equipe ya Madrid ariko nubwo ngo kilometero ganye cyongeye ko mbona ari 50 kuri equipe ya Real Madrid 50 kuri equipe ya Barcelona dusubira inyuma gatoyi nkuko bivuze ati 50 kuri 50 ego tuze kuba turaba ubushobozi bwamwe n'abakinyi bavuga ngo bino equipe zibiri equipe itwa Madrid nino equipe itwa FC Barcelona ego kuri no munsi izina rya Kylian Mbappé Xabi Alonso yamaze kutubwira neza yuko yamugarukanye muri squad yiwe kandi yiteguye gukina urukino rwa El Clasico ego imbere ko tubandanye ngo tuvuge ngo mbega kuri no munsi ahantu twobona equipe ya FC Barcelona equipe itwa Madrid yoshaka kumenera kugira itsindire indi equipe ndakene tubanze tuganirire kuri kino kintu kivuga ngo izina rya Kylian Mbappé kugaruka muri squad ya equipe itwa ya Real Madrid bakina finale ya FC Barcelona tuvuge ko ari ingufu zigiye kwa ziyongera kuri equipe itwa Madrid tushaka kuvuga tuti buriya equipe itwa Madrid hari akantu kiyongereye gusumba naho bafise inyuma naho twavuze tuti bakinye demi finale na Atletico Club bigaragara ko badafise Kylian Mbappé mugabo bakaza kuba baronka intsinzi ese kuri no munsi tuvuge ngo Kylian Mbappé yaravuye mu mvune Kylian Mbappé atari en forme bigaragara ugaruka kuri muri equipe ya Madrid hari ikintu corere kongerera mu vyo Xabi Alonso yakategura kuno munsi itegurira finale exactement birashoboka kandi biragaragara ko kugira izina Kylian Mbappé muri squad kugira izina Kylian Mbappé mu kibuga hari ikintu bifasha equipe yawe mu buryo bwa tactique hari ikintu bifasha equipe yawe mu buryo bwo gutera ubwoba mu adversaire sivyo Nanchaka ndakubwire ngo gufata izina gita Gonzalo Garcia biroroshe cyane gusumba gufata izina rita Kylian Mbappé bati kubera iki top scorer equipe ya Madrid bita wa Real Madrid ni umusore bita Kylian Mbappé cyane siko
umukinyi mwiza i Burayi ubu tuvugana mwiza ka performinga mu buryo gutsinda ibitsindo ni Kylian Mbappe n'aba Erling Brot n'aba Harry Kane siko umukinyi mwiza atsinda ibitego byinshi ku mwaka weze w'inkino n'umusore bita Kylian Mbappe yabaye ubita Pichichi nukuvuga ngo amateka yo kuba buri kanya ushobora kumubona ku igitsindo biroroshe kumva mu defenseur wa FC Barcelona yuba destabilize no kumva mutwe kuvuga ngo ndafite izina rikomeye riri impande yanjye Kylian Mbappe ariko kugira izina nka Gonzalo Garcia impande yawe uravuga ngo of course n'umwana ashaka kuza kuntsinda ariko sinta gutira attention cyane uko gutira attention uko no bikora kuri Kylian Mbappe. Yes. Kumuzana muri squad kwa Real de Madrid ni ikintu cyiza cyane bwa mbere. Kuko kiraza gufasha mu buryo bwa tactique gucanga icyo kwita umwidegenzo kwandi bakinye ko kinana na Kylian Mbappe kuza gukora ibindi bintu kuko hari aba defenseur batakorana mu FC Barcelona mbaza kinavuga ngo turiko turacuka Kylian Mbappe gusumba abandi bakinyi bose bigatanga espace kwandi bakinyi bakakina. Dikon asigeze kuvuga ngo Victor Yokles nakaratsinda ibitsindo ariko nimwe mu bakinyi ko adufasha mu buryo bwo gudufasha ari karakina adatsinda ariko aduha ama espace aduha ibibanza byo gukinamo twigwa abandi bakinyi kubera ko haraba defenseur aha muri Premier League bazavuga ngo muze kudufatira Victor Yokles turamuzi ko mwatika mwiza cyako tuzagutsinda ariko kubera ibyo maze gukora mu mupira maguru haraba defenseur batakwa umutwe wawo wose uri kuri inde kuri Victor Yokles natwe abasigete tuzakwa turongera izindi nze zo gukina nico kitunda kubwira ngo kuronka izina Kylian Mbappe reka mbwe ngo ni boost kumugwa ise wa Real Madrid ariko icyo ngiye ko nigi mbega Kylian Mbappe ashikira muri 10 batangura mu kibuga nani niyumvire ndavuga ngo nivyo niere classique ifise cyisigura Bwana Robert ego ariko nkanda kwiyumvira Real Madrid kubigaragara ko mengo igiye ukina rino kino ahubwo ifise abakinyi basa nuko bari bavuye mu mvuna ari benshi nimba twavuze Kylian Mbappe ntiyakonye n'abandi bantu ruvuga ngo bagenzi biwe ego twavuze abo ba Rudiga twavuze ba Raúl Asensio turavuga na Rodrigo Goes nawe nyene arimo bakintu uvuga ngo nabo nyene bagize akabazo ku munsi w'ejo ariko agongana na bano bakipe ya Atletico Madrid ego kumengo Kylian Mbappe nivyo ni inguvu zeko ziyongera ubwo araza kuba yongereza inguvu cyangwa araza kuba yerukana performance nziza tuba tuvuga tuti Kylian Mbappe taraje tuje kina El Clasico ifise kinisigura ya El Clasico itsinda kandi ubuvuzi kibiteguwe mu bintu bitandukanye ubwo ico kintu uvuga ngo Kylian Mbappe we waragarutse ariko niyakoranye n'abandi myimenzo kuri ubusaza ko n'ubusindi batakwaza ko n'abandi ku munsi w'ejo ubwo ico cyo nigishobora kuba kisha kuzogonga cyo kizoshobora kuba cyononera equipe itwa Real de Madrid ko tumva kumenga bakibamwe na bamwe ntibari mu bihe byabo byiza ubu ningiye kubona mbega Xabi Alonso ni muntu ki mu buryo bwo gufata kino kwita decision gufata ingingo mbega Xabi Alonso ni munzima mu buryo bwo kudafata riske kuko nizejana kwijana gufata Kylian Mbappe guhita umutereka mu kibuga ku match wa El Clasico of course ushobora gukora nk'umu grand joueur siko ariko uri sur wizejana kwijana ko bita Kylian Mbappe agiye guperforminga neza agiye gutanga byiza mu kibuga warabanye ko Gonzalo Garcia kuza gutanga byiza ku match zikomakomeye siko reka twemere ko match ya Atletico yamunaniye kubera ko ni Atletico yamuzibiye cyane aburanye na kinane equipe ya Real ikiya defenda gusumba kwataka bituma Alvaro umita Gonzalo Garcia yisanga mu buryo bwo defenda gusa ataka ataka siko ariko muri cyage equipe ya Madrid muri point 4 ikirataka nayo twonye ko umusore wita Gonzalo Garcia ari mwiza ari muzima mbega nka Xabi Alonso ugiye gukora iki kumutekuye mu mvune nka Kylian Mbappe afite izina rikomeye mu buryo bwo kumujera urahita umushyira mu kibuga cyemba natingiye kuraba mbega Xabi Alonso agiye kuba akora gute kwizana bita Kylian Mbappe kuko n'ubundi tsinda bizi ko guhita umwicira kuri banda tushe biragoye ufite nka Kylian Mbappe kurondera igikombe ariko still ushobora gukora ngo izo mpinduka cyangwa ushaka kumushyira mu kibuga kugira ngo urondere izo nsinzi kuza kwa bigorana nawe akagira ikibazo cy'imvune kandi cyangwa agaperforminga nabi akemura ko hane gwanje kumugira guhita umutanguza mu kibuga kurane gwanje biragoye ariko kuri Xabi Alonso kurambega Xabi Alonso aza kubikora mu buryo bumeze gutse mbega aza komera kujera uno izina yita Kylian Mbappe kugira ngo ntamuvunikije kandi ngo yavuye mu mvune cyangwa aza kumushyira mu kibuga kugira ngo cyo twara ushite hari ishobora kubi nawe neza cyane cyangwa aza kumushyira mu kibuga kugira ngo aza kuranira insinzi gusumba ibindi bintu byose ariko vomye kumukinisha mu gice cya kabiri ngo ntahava mu buregeye kirekire kuko ngo ati gikombe kandi ati gikombe cya Super Coupe d'Espagne gusa hari n'ibikombe kumakomeye kandi arondera harimo izo La Liga na za Champions League nuvuga ngo nacyo kitongiye kuraba mbega umumenyereza muzima mbega Xabi Alonso afite urugero rumeze gute mu buryo bwa coaching mbega
aracyagira ku mazina gusumba performance, mbega aracyagira ku mazina gusumba ibyo yifuza muri kubu na kazoza. Je muri kubone rwanje rero guhita ushira mu kibigo n'umugabo bita kina Mbappé tavuye mu mvune biragoye, ariko birasa ko bihagara kuri Xabi Alonso yifuza iki, ashaka iki, urukino rumuna gute, mbega abona fitness y'umugabo bita kina Mbappé timeze gute. Ibyo byose biri mu bintu cyo kuza guha feve no mukinyi kina Mbappé agatangura mu kibuga. Tugende tunarangiza kuri no rukino, ariko tururangiza tuvuga tuti mbega kuri no munsi ko bigaragara ko twumvise Real Madrid ifise abakinnyi bamwe bavuye mu mvune, ariko kandi bigaragara ko ifise abakinnyi bamwe na bamwe bariko barigenza neza nka Fede Valverde, abo ba Thibaut Courtois, ego bagize Bellingham rimwe na rimwe. Waje kuri equipe yitwa FC Barcelona ifise izina rya Lamine Yamal, ifise Rafinha, ego ifise Pedri Gonzalez, ba Jules Koundé, ba Bardi n'abandi batandukanye, ba Joao Garcia. Ukatubwira abameze cyo babiri, ndavuga uwitwa Hans Flick shira ko n'izina rya Xabi Alonso. Ubwo kuri no munsi bwana Robert twavuze bitandukanye, wambwiye 50-50, ariko je ngene sangwe nimereye canke nsangwe numva uwo ushaka kubona bisigo canke tukumva nawe ko dukurikira ngene bitahura. Yego. Ubwo kuri no munsi turava ku kintu gishya kuri kabiri. Equipe yitwa Madrid nubwahe buryo ushaka gukoresha kugira ngo itsinde equipe yitwa FC Barcelona. Uravyumva? Yego. Hanyuma equipe FC Barcelona yokoresha ubundi buryo bumeze gute kugira ngo ushobore gutsinda equipe yitwa Madrid. Mbega n'urukino gogo ruhagaze ku bakinyi beza equipe zifise canke rubaza kuba ruhagaze novuga ngo kubamenyereza, ndavuga Xabi Alonso n'uwitwa Hans Flick. Ubundi Barcelona ugomba kuyitsinda yibuze gukina, sivyo? Eko ivyo yateguye ntibikine. Icyo ni cyambere. Ivyo Barcelona yateguye yibuze gukina ntikintu ivyo yateguye. Kuko nakugonce ndakubwiza ukuri bona ridike. Ino FC Barcelona igoranye gukina nayo mu gifise Pedri Gonzalez na Frankie de Jong yakatse mu kibuga. Ino FC Barcelona igoye gukina nayo mu gifise Rafinha no bitara Lamine Yamal ameze neza cyane. Ino FC Barcelona isigaye igoranye gukina nayo kubera iki ni FC Barcelona ifise umwanyegori beza cyane ku isi bitaye wane Garisi. Amasitwa kubuze twabigarutse turavuga ngo agize inkino zishika kuri zitatu zikurikiranya atazi gutsinda igitsindo mu igore rya equipe FC Barcelona. Neza cyane. So muri cyo gihe rero bona ridike iyo utunze mu bakinyi nka Yohane Garcia kwari tuzi ko umugwi wa FC Barcelona ikibazo cy'abafise gihagaze mu igori ni equipe yara performinga buryo bwiza, of course uri kuravyumva. Yarakina umupira mu buryo bwiza, ariko bikaza ko birangira no FC Barcelona umunyegoro nagiye kuba bitanga. Yego. Bwa bubi bwa defense bagasanga no bubi bw'umunyegoro bikabikaza mu buryo bw'kwahisa ibitego. Ariko ndiko ndamugiranya na Thibaut Courtois Real Madrid kubera iki? Nuko muri Real Madrid ububi bwa Real ni equipe yakina umupira, ububi bwa defense bukagaragara Thibaut Courtois kaseruka. Na FC Barcelona iri mu migwi ifite defense mbi, iyo defense mbi nayo hakaba ari umunyegoro nk'ikibambaza hariya mu igori kugira umutsinda ari kibazo, siko? Yego. Muri icyo gihe rero nshatse kuvuga iki? Iyo ushaka gufata neza FC Barcelona ukayizirika neza urayataka. Iyo ni Barcelona yataka. Iyo ushaka gutsinda Barcelona urayataka. Iyo ushaka gutsindwa na Barca uyereka ko ikina ibintu byo yateguye. Aho nyene rero ngiye ngendo nanyumviriza kugira ngo ntunasike. Tugenda kuri kimwe ku kindi. Yego. Equipe FC Barcelona avuze ngo iyo ukeneye kuyitsinda urayataka. Yego. Iyo ukeneye naho kwigutsinda urayereka akabari kirakina. Yega kini byayo yateguye. Ko twumvise mu ntango mwanya uheze turavuga ngo equipe ya Real Madrid ni equipe tutarabona uwitwa Xabi Alonso ukunakunda imikinishize cyangwa ukuna sangwa kininarisha ino equipe yitwa nde Real Madrid. Mugihe witwa Flick nayo kuno munsi nawe afise ubushobozi bwo kuvuga ngo ndakwataka ndakina n'umupira wa tiki-tak, ariko kandi ashaka ko n'akantu ho giriki go gukina amatransition cyangwa amatransition rapide y'ipiri nyaragurika hariya. Ubwo komengo tugeze aho hantu turumva komengo Barcelona niya equipe ikunda kuba yataka Real Madrid biza kubikora gorana kuri uno munsi.
ubundi muri filozofi za ekipe ya Madrid ni ekipe itakina umupira mwinshi ariko ni ekipe ikora ibyo itegeza gukora ikora icyo no kwita objectif yabajyanye niyo gukina barondera igitsinda si ekipe iba kurukina ngo gutanga amapasi iyo ni Real Madrid ariko Barcelona ya ekipe ubona ko umupira ukina kandi ni nabyo bituma Barcelona itsinda ibitsindo byinshi bigiye bitandukanye kuko ni ekipe yagira possession siko kandi bigaragara ubwiza bwa Real Madrid mu gukina umupira wa possession ntibusa n'ubwiza bwa Barcelona ni Barcelona ari nziza mu gukina genda possession gusumba ekipe ya Real Madrid kuko ni Barca ni filozofi zayo gukina ibyo bintu ariko Real Madrid ni nziza mu gukina icyo kwita ko genda counter attack gusumba ekipe yande ya FC Barcelona yes siko iyo imigwi ibiri idahuje kwita filozofi mu buryo bw'imikinire birasaba ko Real Madrid ukora iki ubwa mbere gukora pressing ku mukinyi afise umupira nimba Barcelona ikina cyo no kwita umupira wa jero possession bakinira mu ruhande rwabo ntakine mu ruhande rwayo uravyumva cy'umurongo mubuze kwinjira muri final fight nuko hari impande ya kibazo reparation yiwanyu ibyo biza kuba bibafasha mu buryo bumeze gute urakora block bar aba defenseur bakora block hakaba block media amediateur akora block n'abataka akora yindi block uravyumva umwataka wa mbere akora pressing ni nimero 9 akora pressing ku defenseur kugira ngo bibuze Barcelona gusora umupira wo kuri inyuma gushika imbere mu gihe muri ako yeriko uravuga witwa Xabi Alonso yinjiye muri ekipe yitwa Madrid yavuze ngo umukinyi wese dakina pressing umukinyi nimba ari nimero 9 ataza kubafasha bagenzi be inyuma umukino uvuga ngo iyo tuduze turaduga iyo tubaze tukamanukira rimwe ivyo bihe mwebwe nta gaciro muba mufise muri ekipe yacu muri Real Madrid ego ariko baza gukora ibyo yavuze ntibiri kwiragaragara mu buryo bw'imikinire yiwe siko rero nubwo kurande rwanje ngiye kuraba n'imigwi igira kuri ibiri icyo kugira ngo umutsinda yundi icyambere FC navuze ati Real Madrid ntiyeke Barcelona kindi byayo kuri Barcelona nayo Barcelona turabizi ko ni muri fort ni mukomeye mu buryo bwo kuza kuzibina imipira transition rapide imipira inyaruka mizo kwizibira kuri contre attaque muri equipe yoroshe kwitsa gutsinda ibyo bitsinda siko cyane murabizi ko neza mu mitinire yanyu hari kintu mwaziye mwe musha muri philosophy yanyu bita highline defense yo kinisha maruje mbega cyo muraza kubikora mu buryo bwiza mbega Xabi Alonso muza guprofita buno byo bw'imikino ya FC Barcelona ubuvyaza umusaruro macenda kwere ikintu kimwe match batsinzwe yere classico ya 2-1 igisindo cya Kylian Mbappé Porte bagitsinzwe bibaje ngo harari cyo batararije kiba kirinjiye niba tuvugana ndi equipe Barcelona cyo kuza kuvuga ngo tugiye gukina umupira ngo ngiye kuraririza bakisanga batararije kabi kibazo gikomeye cyane ndikunda bane ino Barcelona no Real Madrid no Barca ivyo yokina ibuze Real Madrid gukina bya bintu byayo ngo ni na counter attack niba tukina amapasi tumenye ko hageze ko umupira wa gutora Real Madrid dugiye ari mutakabanukira rimwe ko ni Barcelona ubona ko condition physique ameze neza umupira wakina umupira mwiza Real Madrid nayo yakina umupira mwiza ariko ukirimo gahaze mu buryo bwa collectivité ne kibona kikini ngo birajagara nta filozofi turatora tumenye ngo Madrid kini ibintu bimeze uku mbe ni counter attack mbe n'amapasi ntibiyatorekaneza muri equipe ya Madrid ariko namabwiye ngo grand club mana grand club amakipe makuru mana amakipe makuru ico ngo ni El Clasico so mbwa naye kuri FC Barcelona ico bizo gukora no kuza rero gukina ya mipira miremire impira nyaruka Real ikabuza Barcelona gukina impira nago bya bindi bategura byo gukina amapasi menshi yatandukanye mukura pressing ku mu defenseur wa mbere bikaza gutuma bashikana madisho kuganya amakosa bakozwe n'aba defenseur cyangwa aba mediateur equipe ya FC Barcelona bakaza kubyaza umusaruro ari umuntu ari match ikomeye mbona iri mu 50 kuri equipe ya Real Madrid 50 kuri equipe ya FC Barcelona kuko ni final baravuga ngo final ntibakina final barayitsinda niko Jose Mourinho yigeze kuvuga kandi ko kurgiye kuraba final ntibayikina final barayitsinda ushobora gukina umupira mwiza tukayitakaza kubera ko wakinye umupira mwiza kushinga ukibagira mbega nza konkretiza ama occasion agiye kwandura mu byo mize gute ibindi navyo novuga ngo Real Madrid ibwiriza kuba yoba Kuri niko imbere y'ipoto igakora amakosa yo gusa ibitsindo Barcelona nabonye mwe mwiki gihe kugira yahoje ibitego incuro zibiri bikurikiranye biragoye muri equipe clinical cyane gusumba ibintu byose so nuko tinima kizo binziza cyane wanashaka uruhare rw'iwanje tururangiza ko prediction yawe imeze gute